Hola my people, meze neza, tumeze neza, meze neza, meze fresh, meze good, meze okay. Ibisanzwe mwana yuko ari Fico, the great man, El Pacifico King, the Ikeza Pacific, heavenly man of God, so son of the living God. Warumbuze ariko kandi wasi ndi jenyine ndi kubona iniga yanje mu brother wanje umupero wanje ariwe DJ Safe. Akarukuno Safe himself. Ari gihe mu malone bakunda kumpa rero kunamagara DJ Safe. Agatosiwe n'umwana. Anyway, je banyita DJ Safe. Nisanzwe canke the black box. Sorry. Abantu bararogana kandi arinzi ngo ni iby'ububeshi. Birozi ngaho. Wizeye birozi nyene birozi. Usanzwe rero nitwa DJ Safe. Umuntu wese yapavenye gukora subscribe canke ariko aradukurikirana hano we arazi ico nkora. Ariko urashobora kuri mushasha. Utarunanze kutitwara. Kuko sindi mu bantu bakunda kuboneka kenshi. Ama DOP, director of photography, kandi basi cameraman, editor, ibintu nk'ibyo. Ariko izina ry'akazi ni director of photography muri filme nyinshi mukunda kubona kuva kera na n'ubu ndacari wa wundi ndacakora akazi nyene sindahindura. Anyway, ni kuvuga ngo rero ndi muri Twafa no muri Solution Couple. Solution Couple. Twafa is our family. Uno musi naho nje gusinya contract muri Fico Entertainment. Anyway, uno musi rero murabona yuko tuje mu yindi shusho munatubona nako muniga byatwambaye amafume yadushavuriye. Anyway, uno musi rero tuje kuvugana ku nkuru zakubise muri nondwi kiganozo kwa muto kibaha buri gihe mu ndwi twabwira inkuru zakubise zavuzwa cyane ibintu byagiboneka ku mbuga nyinshi ariko kandi kuzivuga ariko tugira nico tuzivuze kuko kuzivugaho babasanzwe bazizi. Of course babasanzwe bazizi ariko noneho kugira ico kivuga ku iyo nkuru agashaka bakabisha cyane gose. Havuze ibintu byinshi kuri nosi nasanze bijya nta kintu. Iterambere ni byiza bituma tumenya ibintu byo muri Amerika twicariye hano tukamenya ibintu byo mu Rwanda cyane dufata no muri Tanzania n'ahandi. Anyway, uno musi rero tuje kuvuga ariko jereka mbanze nivugire ku kantu kawe. Dora twumva ibintu byo kuvuga ngo reka tuje kuhatwika. Kuhatwika rero kuhatwika iryo jambo si Kirundi Nyarwanda. Gutwika ni guturira. Sizo ureka tuje kuhatwika ngo tuhatwike cyangwa tuhaturire. Noneho rero ivyo bintu Imana hari ahantu ibera Imana kivuga ati nimubona kubivuga inge nwiki byanyabyo. Mumaze bisi mubona umuriro Imana yarahatwitse yarahaturiye byanyabyo. Amakuru ya mbere nayabajya abantu shaje rero sindi mu bantu no uvuga ngo condoléance cyangwa mwihangane ku bantu bahiye canke bahiye. Waruzi yuko jewe ndi brand ambassador w'igihugu canje mu gihugu wanje. Nabwo uri hanze. Oya nabwo uri hanze y'igihugu muri brand ambassador. Hariho umuntu aba brand ambassador w'ikintu akirimo canke atakirimo. Rero kubera urukundo nkunda igihugu canje nta nubwo nteganya kuhava. Ndi mu Barundi bake kabisa batarajwe ishinga n'ikibazo ca visa. Ndi mu Barundi bake kabisa batarajwe ishinga n'ikirura kesha no ku mutima nuko kwishira ko tatu nabikunda. Byo byambaro muri Amerika bro. Ibaze rero byambaro no muri Amerika. Je rero bavuga ngo ijya gurishera ku nama y'igihugu ndagikundiramwe hano nyene. Nimba sheri wanje azorindira ko nja kumuvuga hanze ko ndamwemera canke ndamukunda nkabivuga hanze indani ntabikora no indani ndabikora. Igihugu cyane ndagikunda niyo mpamvu ariko
impamvu ya mbere iza gutuma canke yatumye mvuga ngo nje biriya bintu ntibiriko birasa n'ibindi bibaho cane canke ngo bimbabaze nuko ntiwabonye umuriro ukuntu umeze. Yaba ari umuriro watewe na kwa kuntu ducomeka frigo nabi canke kwa kuntu ducomeka gaze nabi, kumbabura gaze gacaho inzi gasha, ntari kwa kunda amatara abayesitara nabi agaturira ibintu ujya muri bora zindi, ariko na n'ubu uracaka kugeza iyi saha. Bivuze ngo ujya muriro watewe n'uburakari bw'iki cyane cyane hanini bw'Imana tugende kujya muntu ujya muriro ntiwaturutse ku bintu bisanzwe nimba harawuboye siyo narindi n'agace kahiye ntakonzi ariko gusa narayibonye harahiye ubwo biri kose nivyo nivyo bivuze ushaka ko ari ivyo, ariko je ngoma numva nyene ngumana wa mutima nyene w'umuntu kubona umuntu ahiye je kubona ibintu by'umuntu biko birasha kubona bosinzi ngumana nyene aho gatima muga nubwo nyene batuvuga ati maybe ni ingaruka z'ivyo sinzi maybe n'ubugombe bw'Imana mugabo nyene umuntu agumagaruka nyene hahandi nkajya narabonye hari video nabonyesha banki irasha cyaze fikaro ndagwiza banki yari kirasha mani banki iri kirasha ndabwira akantu kamwe irimo inoti ndabwira akantu kamwe bihura n'Imana naho hantu hahiye uze wewe uri kwanda buze kubihuza canke ureka ariko birahura bona nkaho ufise umwana akagenda gukora kwibuje biri kiraka canke kwikara mu mbabura kubera abavyeyi mwe mufise ikigongo muca mukubita ukirazira we umwana acagira yuko wanka yuko akora ko kubera ari inyungu zawe, ariko n'inyungu ziwe kugira ngo ntagire sawa ntashe sivyo. Rero uragenda ukamubwira ati umviriza wa mwana we kirazira gukora kwibuje umuriro ni bibi, mwana wakavura akagenda. Rero niwe wabikora kabiri niwe wabikora kabiri reka nkwereke sivyo. Imana ntiyavuze ngo sico nshatse kuvuga nege sinari bwahetse uwo nkundire waskonzwe arindi vuga nabi. Noneho uwo mwana ni wamureka rimwe none umaze kumubuza kabiri ntumaze kumuha warning kabiri akabyana ubwa gatatu rero let's her canke let's him hauke agende akoreka ni akora ko akumva birashuje akumva ahantu haraba akumva tipa nibiyabwiye ahazobona ikaraca yiruka. None uwo wabibaza kuba ikara utora ikoraka n'umuntu yabikubwiye nuko uzi ukuntu riturira kuba umuriro uri kuraka utokora inyanja yonyene wewe ntiragutwara na rimwe, ariko ndazi ntiwoja ngo mu bwato ngo hagare muri Tanganyika ngo kubita amashiti uvuga ati hano ni inkoruka ndapfuye. Izo ngo rero ni Imana yabangira atanga warning. Sinzi aho hantu hahiye ko mwari muzi bihabera kuko mwebwe urashobora kuba mubona ngo Bujumbura mukabona ngo Kigali cyangwa mukabona ngo Dar es Salaam canke iki, ariko hariho uduce ugezemo ushobora kwibaza none fiko nta hantu hani Bujumbura wowe uragera nka saa 8 z'ijoro uvuga ati none hano turi kwisi turi kwa shetani. Imana izi gufasha urakijijwe ugira gute, ariko nimba unakijijwe ntuzoreke kuja muri boîte kugira ngo ukore ubushakashatsi bw'ibyo uzotanga mu boîte niko ndajaye gusa kiretse ko jenshi nkora n'ubundi buzi maybe bwo kubaka ama stage screen wiki nyine ibyo turakunda guhura navyo twagiye kubaka nk'ahantu gasanga. Rero umuntu abantu baba bicaye hano bareba ubuzima bwo hanze abantu barimo ntibazi ngo hariho ibibanza biberamwe ibintu wogira ngo ni kwa shetani kandi ari kwiza. Rum iyo muri make iyo tuvuze hariho nk'umuji awutosha Imana ko yama yababwiye ni wowe Los Angeles wita Sin City muji w'ibyaha kandi nyine n'abahatuye bari proud no kuvuga ivyo bintu nyine turi muri Sin City. Bamva rero twe tuba tubona ibintu tukagira impuhwe tukagira gute, ariko nimwe pave na canke nimwe agira ubuntu bwo kumenya nti ibi bintu nibiki byavuye bigenda gute. Hari umuntu uvuga ati kabisa oh my god ayakwe nabo bari barengeye. Rero no kuvuga ngo bo ntibari bakwiye gusha kuko Jesse je nabaturiye rero barakabona bahiye erega si babonye bari majambo natwe tuzosha ni twanka kugira oya barakabona bahiye. None se kankubaza fiko wewe urasenga ugasaba imbabazi ugakora n'inziza ndabeshe iri gutinya gusha ntiwavugira ngo nukukunda Imana. Imana yarababwiye ngo nimutankurikira fiko jewe reka nakubwiza ukuri rero uno musi nyene boza inyuma y'imyaka je maze nkirije boza bakambwira ati burya bijya bintu bizeye sivyo Imana ntibaho
jiwe no sino babara kuko hari inyungu nabikuyemo ibintu byo gukiza. Sawa. None narungutse. Wungutse iki? Narungutse nyine nabaye ubuzima bwiza. Wabaye ubuzima bwiza. None nini nta ruhombo rurimo rero. Nta ruhombo rurimo. Rero bivuze yuko kana bintu kimwe. Imana yarigeze kugomba kurimbura Abisirayeli. Abanyisirayeli. Ariko Mose bari bakoze ikosa. Bakoze amakosa. Mose agenda akambira Imana. Abwira ati Imana jevre mabasukuraho je. Icajeyo mu gishingo cyawe. Ariko bubareke. Imana ikibareke. Mwandi majambo Imana yakibabarira. Yakibabarira. Mwandi majambo rero. Mwandi majambo. Ntukavuga tujye murongo barakangumuriro ngo giye ngo ntacu barakabona oya. Umuntu n'umuntu. Uko bajyanye nabone bari bagifise chance yo guhinduka kubera bakiriho. Ubuvuze ko Imana ibyo yakoze rero ariko sinze ubugombe bw'Imana nibwo. None sina niyo mpamvu shigikiye Imana yaje ku ruhande rw'Imana. Niyo mpamvu rero nashigikiye ndi ku ruhande rw'Imana. Uko biri kose. Jengumana ya santima y'umuntu. Rero nemera Imana avuga ni kandi Imana ikwiye. Uno munsi wewe nubwo Imana wewe yokurimbura basi ni nk'akarorero. None Imana nk'uyo irimbuye nk'umuntu ari proche yawe. Bibaza wapfuye ntorira. Apfuye kandi ubizi nyine ko ari Imana yabikoze ntorira. Ndarira kubera iki? Birembuze uwo muntu. Cyangwa bajya abantu tubura. Abantu tubura. Ubugombe bw'Imana cyangwa ubugombe bw'Imana. Reka rero Fiko dutandukanye kubura umuntu no kurimbuka. Impamvu turira nuko tuba twamukunda. Erega no kurimbuka. Urazi yuko natwebwe tutararimbuka. Rega bijya bintu Imana ntiyabikoze mu bugihamagara mw'abantu. None bijya Fiko niki Imana isanzwe ihamagara abantu. Natwebwe tutararimbuka. Uko dukora ibi. Ariko rero ntitwaje mu ivyo. Ntavuga ngo ivyo iwacu ngo biracari bike. Oya siravuze yuko kandi turi n'intungane. Sivyo? Basi ho tugerageze guhinduka. Mon cher reka ndakubwiza ukuri. Ayo makuru yo turarese kuko araza kugaruka n'ubundi aguma ahura n'ivyo turimo hano. Guys, je ngumana gasantima k'umuntu. Ngumana gasantima k'umuntu uvuga ati abantu nivyo barahiye canke amazi arahiye. Anyway, ni byiza nyine ko tugendera mu kugomba kw'Imana. Ariko kugenda mugomba kw'Imana ubundi bifashwa n'iyo Mana nyene. Niyo Mana. Ya. Fiko rero uri wenyine byose nkuko twabivuze hano ati tuje kurabira amakuru hano. Nemba mbona rero n'amakuru hari yose arayo atwegereza kwirimbuka ryacu n'abate ko turavuga maze irimbuka ryacu bwe nane. Ese ndimo mu barimbuka. Ako yumve. Nene bariya ntituvuga twese dutuye ku isi. Aho ari wundi muje ugiye kurimbuka wako. Ino sinibwo yorimbuka yose je mpagaze. Nimba Imana ikintu cyana kuyindi. Fiko. Ubu duhere hega washa duhere Tanzania. Niwe reka duhere muri Tanzania. Amakuru yose rero ntiza twe turavuga amakuru. Ariko cyo tugira nico tuyavuze. Yes, ariko kandi duhere muri Tanzania neza muri WhatsApp class. Ni umuriro baragira ngo urenze ujya Amerika watse. Hagati ya Zuchu apana Diamond wanashaka ariko na Diamond bize byamushitseko. Hagati ya Zuchu n'umukozi akora mu masakitwa Juma Lokole. Aho we aguma Zuchu amwagiriza yuko amwataka kuma interview agira amwataka umva kumavuga bigenda byuko Zuchu amariage Diamond akaba atari tayari n'ibyo muga the way yabivugamwo kamengo ari karamwataka ari karamwagressa ari karamushira hasi yereka abantu kumengo Zuchu aranganganiye nyene byo gushindiriye ibintu bida. Okay. Tekera amazi mu rukaga. Cyangwa nza kwivugira ijambo rimwe gusa epfo gukushaka. Tekera amazi mu rukaga. Rero ni ibintu byazanye ikibazo cyane muri basasa. Byazanye ikibazo bikomeye. Aho ubona yuko mengo Diamond wariko. Cyarabivuga. Ayiko. Bivuga ko ariko igitangaje rero byagiye kure cyane biragera kure gose. Ubu bigeze yaho Zucu agomba kwitwara.
kuko ubwa mbere yarabivutse aravuga ati ibintu mundeke munshire hasi aravuga ati munshire hasi ikiganiro cyakozwe mu ndwi yahera ni munshire hasi sinkeneye ureba wongeye kandi bakora ikindi kiganiro ya mu Juma Lokole yavuze ati ngiye gukoresha imipira ngo yandike ko Diamond murongore Zuchu Diamond rongora Zuchu bakoresha imipira ngire propaganda ubwo Zuchu yarema yasaze yavuze ati bashengeza kandi bitwariye Wasafi kandi umenye ko Zuchu ari muri Wasafi nigitangaje no kuri Instagram yo yamaze gukura ko yuko ari yanda kabisa ibintu rero byose ibyo bintu byose ahantu biza ni hamwe muri make mu mazina yanje dukuye DJ Safe dukuye kuba ndi DOP dukuye kuba ndi inde hari n'undi muntu yigeze kuntazira akazina hari 2020 nari arambira ngo iwana wa The Black Box ubu turi mu kwa kangahe turi mu kwa kabiri kwa mbere amen akabera mpembwa neza rero nubwo ku matariki sinigera menye n'amezi ibyo bintu byose uvuze mu ncamake cyo tunakivako ari ibintu biyita agatwiko ivyo bintu nukuvuga ngo hariho abantu bashobora kuba badakurikira showbiz in Tanzania cyane kuba ikibazo cyabo cy'igiswahili ari giki cyangwa kuba batayikunda ariko ku bantu muyikunda hano turi twakabaye turivugira ba Jacqueline Wolper na Bantizeki uko twe turi muri industry ya film ariko no muri music naco reka tuze turaca gato tuvuga byose nukuvuga ngo hajya ahantu ni integuza Diamond afise album shasha agiye gushira hanze ejo bundi urabyumva wanashaka mu bantu Diamond afollowing kuko urabona Instagram haba hari abo following n'abagufollowing na post yugiye muri research ugakora research mu bo Diamond afollowing Zuchu nta urimo yaramukoze unfollow ivyo bimaze igihari okay hanyuma na Zuchu kandi yaramukoze unfollow none nta numwe gifollowing ubundi ivyo bimaze igihe reka rero nkwereke gatoya hanyuma ubu Zuchu yamaze guhindura kuri intuze ziwe kuri biography ziwe kuri Instagram yashize ko kari ari umwartiste w'umukobwa w'umunyafrika haga yibya Wasafi yabikuye mwibutse gato nuko tutaraje ariko turaza kujayo Harmonize itariki imwe y'ukwezi kwa kangahe kwa mbere yatanguye umwaka Instagram yiwe yose yayikubuye atakinona kimwe kirimo Instagram ya Harmonize yari video yari garagara basajya haje amafoto y'ikingo post yari zero abantu baca baraje ngaho baravuga ntibari bazi impamvu ariko no munsi iyo impamvu yari yabifuse byose turaje tubigaruke ko hano sawa mukanya kuko ni wakurikira hano ko turacyari Tanzania rero Zuchu na Diamond ukuvuga ngo ivyo bintu babikoze kugira ngo Zuchu na Diamond bategure iyo album ya Diamond kuko Zuchu nkubakoze ikosa riba yari kosa ko je no gita nkikosa akavuga ngo sinkishaka kuba muri Wasafi oya ntabivuze sinkishaka none wewe nimba wari muri Tuwa ubu we nturi muri Tuwa bantu bakabona kwa ntuze ngo sinkiriyo sivyo nyene nko sinavuze ko nakiriyo none wumva ubukozi sinavuze ko nakiriyo nyene ntiwabivuze kuri biography yanjye man so mu butumwa yashize ko Zuchu ari ivyo yanditse aca banninga comment zose nta comment nimwe ushobora gukomanta kujya post yakoze yavyivugiye ntiyavuze ko ati ntiyavuze ati sinkiri muri Wasafi ariko intuze yakoze zose caption yashize yavuze ati genzo kwitwarira iyo Wasafi no gumengo bivuze ngo none nimba yakuye ko yuko ari muri anda ya Wasafi sobanuri nyene nsobanuri nyene bisobanura yabikuye ko bisobanura ikintu kinini cyane usanga bisobanura nyine ashobora agomba kuva urumva yitandukanije na Wasafi ivyo bintu bibaye atari integuza kuko ni integuza byo ndabizi na 9% 90% je nemeza ko ari integuza kuko Zuchu iryo kosa ntiyo rikora ryo kuvuga ngo mvuye muri Wasafi kuko Harmonize reka ndayiguha iyo mpamvu ujya we ahantu udafite amaroha ndayiguha impamvu atobikora Harmonize yarihishijwe amafaranga ngaye kugira ave muri Wasafi Harmonize yarihishijwe 1,300,000 oya
600 600 zaba 300 zaba 400 zaba 600 sisa miliyo sawa 600 icyo gihe audio ntiyari bwaduge ku mafaranga ageze kubu estukize audio nyene ni tubi Zuca amahera barayavuze Zuca amafaranga bamushize amafaranga rero yosaba amafaranga bamusaba kugira ngo ave muri Wasafi nayo yoronka gute na Harmonize rega ni ariko yaronka rega Harmonize none umufuko wa Harmonize nazugo mu bigenera nawe rero no kuvuga ngo icyo gihe ayo bamusaba ubu rega mani Harmonize nimba Zuca yafise ayo bamusaba ariko yo barenge yafise nyene yo nabiheba by'umuziki aha ivyo ndabyumva ariko gusa jewe ico no kubwira cyo Zucu ntari karaheba umuziki kandi ntari karatandukana na Diamond baraho baracari kumwe mu rukundo bari kumwe icyo mbere tugenda tunayikonkliwa tukiva nukuri ko ntuvuga ko ibintu nk'ivyo reka turindire we ntitwirwa turarindira njema no hanyuma niho okay abakurikiye ikiganiro nakoze kuirebe best influencer mwarakirabye byagenze gute mukuvuga erega uraraba sivyo kandi ibi bintu byo gukora bino bintu ntibisaba ngo ubure umufana uyakora ni nkubu nkaho kwera ufana Zucu nk'ivyo no vuga oya si ivyo rero kuba umu analyst no gufana biratandukanye jewe hajya wanashaka je natanze reka nkwereke kiriya kiganiro nakoze sivyo reka nkwereke kiriya kiganiro nakoze analysis iryoha gute niryoha dushigikiranye nawe ndavyumva ntikiba rero wewe ufise aho wegamiye nayo negamiye jewe rero aho negamiye niho ukuri nari ndashira hitariki nanjye mvuga ko ari ko kuri dushira hitariki wanashaka urundi turi mu kwa gatatu uzoraba video video Zucu azokora kumwe na Diamond bijya bintu byose byongere bisubire ko ari nayo Wasafi byongere bintu cyo kwa gatatu cyangwa kwa kabiri watasha kwa kabiri biro mu miziri matazi nahitoberera amazane nta ariko gusa icyo nzi waruzi yuko aba bagabo n'abagome Diamond urazi kuja gufata wewe uri umuyisilamu kandi umuyisilamu muri Islam muziki ni haramu ibyo bita haramu ni icyaha wowe ugacufata mu kwezi kweranda kwa Ramadhani kugira kube ugacushiramwo album kandi abantu baragukunda urumva ko abantu bazofunga wewe niyo mpamvu arakano nza kuvuga kuri Double J urumva wowe gute abantu bagiye gufunga kandi gufunga kumviriza imiziki wafunze muri Islam ni icyaha basikuza kumviriza ibintu by'imiziki gazo hazo bigira before mbere y'ukwigera bivuze ngo iyo EP Ramadhani zoza erega reka nkwereka ahantu reka nkwereka umutego kuki atavuze ngo nzobigira inyuma kuki atavuze ngo nzobishyira iyo EP ngo nzoyirekura inyuma Ramadhani zobanze behamanda oya kandi hari impamvu inyuma vizindi project Moshe ndakubaza abayisilamu we naho utabarimo urazi neza ko kwambara umusaraba kuri bo babizira ivyo vyurabizi ntukizi Diamond urazi cyane tafise ukuntu imeze ntukizi wizumenze urabona ikintu ubona bivuze ngo ibyo gusigura ntibibaho reka nkwereke ibyo gusigura wowe nk'ubu nkawe niwo fata ngo wambare karawari uce wambara na yakanzu nzo gutiza uce ugenda hariya uje imbere uririmbe uteri chorus uce usigura mombo mene tuve mu bintu byo gufana nimba uri umukristo byemere nyene ko umukristo utari we naho bireke okay zijya kanzu niza bamezema oye basi niwo mwambaro tubazwe uyu ni wambaye none wowe umuntu wese n'uyu wambaye ntoco bijya kanzu niza bamezema ndakubaza je nyishura gusa none ubonye kanzu ni karawa nyine ivyo ni ibintu twibwiye mugabo reka rero tugere reality rero yi apa ni ibintu twibwiye cyangwa ibintu twigena twihama ama hypothèse n'amake tugende rero ibintu ko biri zijya kanzu niza bamezema gusa yego okay ndime nakwaze abara bo bose bamezema barabo bose nawe utari umumizirima ntayambara sure sure ambara amakostime ari amakostime none bambara barabo ambara amakostime nabajya bambara amakanzu basimbagana bakamara amakostime uya rero impamvu jikanzu uri kuravuga nazo kuko urabona patiri arambara ikanzu ariko nimeze nk'ijyabamizirima na papa arayambara ariko ugiye kuraba design y'uburyo zikoze nk'izikoze cyo kintu niyo mpamvu rero Diamond sivyo kuba yarambaye bijya biboro jewe rengiye gufata joneshe yaba mizirima noneho nijya yindi niyo yaba padiri sinzi nta bandi bafise makanzu bose joneshe ndazamba kandi jewe muri abo bose nta numwe nzwandira nta numwe uzoburimo
ariko urumva uzokubona wambaye ryakanzu n'ikarawara azoguha isalamu nibisanzwe numbona narabishije igicapi n'inyuma haranyita umusanga rero nagira nkubwiye yuko bajya abantu ibintu byose bakora n'ububishi icyo bagamije ni nagatwiko bajya abantu bose bagamije kuduhindukiza ubwonko urabona ikintu bagamije gufata nk'isura bakayihinduka iki kikaraba iki nacyo kikaraba mwene majambo bari kwategura rero kwategura umuzi wa album reka uzoraba mu minsi iza sindabivuze nicaye hano je nabahaye kuko naravuze iti best influence itegezwa gutwara Fanny Lavine abantu bari bagize ngo kubera ndi hafi y'ibiki ngo ndabizi cyangwa haramanya huya natanze n'ingero natanze n'impamvu nerekana no mu bindi bihugu ukuntu byagiye bigenda kugira itwagwa n'umugore ikintu baba bashingiye ko canke gucyana gutya bo icyo cyo tuba twaranagikoze kiba cyaranaheze nuko nawe wagize ngabahindire gatowe nza kuva mu kiganiro navyo cantana mundi okay siwumva fiko uwo no muzi wa album tayari ko filme kuko naho ni basi reka hano ntange options arashobora kuba ari umuzi wa album akaba ari kugira ngo gusa bavugwe kugira iyo album izigira iki izirabwe hanyuma akandi kantu kinyegejemwo ujya muntu no mu mizirima bamwita Nasibu Abdul ariko impamvu azozana EP mu kwezi kweranda ni album impamvu azoyizana mbere y'ukwezi kweranda twe tukwezi kweranda kwa Ramadan no kugira ngo neza arabizi ko abajene abamama abapapa bamwe na bamwe n'abamama bamwe na bamwe n'inkumi zimwe na zimwe n'abasore bamwe na bamwe baramufana kandi bazotegerezwa gufunga bariko barumviriza iyo muziki so muzabazi naco sivyo jijo navyanse kuko icyo cyo ntiwokemera kuko twizera cyo kimwe ariko nkanje twizera imiziki irahari myinshi mbere we nagufata nsanga urukumviza undi muntu atari ndagamba ariko rero nukuvuga ngo nako kantu kabo karimwo kuko abyemera neza yogera ishaka kabiri reka dufatira bibaye ari ibyo Monsheri Zushu hindura ibitekerezo kuko namaze ko nabarinzi benshi bamuzima barakunda kureka indirimbo amara kurinja muri Ramadan babazi yuko ati tugiye rero mu gifungo sinoshaka sitarujya kujihusisha bisho sanga muri nzi yaramaze nk'amezi 3 so ndirimbo ati nongiye ko Ramadan nuko ndi kwezi kuyongere ariko uremeza neza yuko bavuga ngo imfizi y'intama itendera nkasi mu cyongereza ngo la vada la shine urusko Diamond style akoresha na Harmonize ari akoresha kuko Harmonize na Diamond babanye igihe kinini sivyo byogorana rero canke uri umuntu ukurikirana hafi canke uri umuntu uraba ibintu nababwiye hano tuko turavuga ku nkuru ariko tugira n'ico tuzivuze Harmonize nguyo itariki imwe narimeje kwivuga mu kanya aragiye afutse ibintu byose kuri Instagram asigaza ikintu profile yiwe gusa ariko izindi post zose zari zera yaciyaza mu nyuma yashaka kugira cyo duhugira ku ivyo bintu none Harmonize bigenze gute post zose bazikuyeko acabanza twereka kwanza ukuntu yahinduye studio yiwe kugira ngo amaso yose tubanze tuyashire kuri studio gusa ubu n'ubuhangange agarukanye 2025 ntibikeye kabiri none haca twereka nyamukuru ingingo nyamukuru yatumye akora ibyo byose niki Abigail Chance bantu bose bahorana udutwika na hano rero nza kuvuga point zibiri banzugira iki tubwiye kuri Harmonize n'ujya musheri wiwe mushasha Harmonize n'umuntu bari basanzwe bazi yuko akunda abakobwa bavyibushe bafise taille zinini ariko uho yadutanganye twese aho yazanye akantu ifite imbaga nke ariko ikiri nacyo jewe nibaze yuko kuri ijya kapo ya Harmonize nshasha jewe ujya we nibaze ko ari n'agatwiko ujya makiki yiwe nyine ujya twamenye ujya mu mwaka murashaka kugenda n'abakobwa bana mu mwaka bivugana mu bantu abona ko ari serious muri relation rero bijyanye mu numero n'agatwiko bibigeje nk'ibyo sindabihana umwanya hano mumengo nyene ibintu nyene kayiga abara trending okay muravuga ngo tanke wowe uravyemeza nivyo barasukara ni serious muri make jewe umuntu wanje canke nawe usanzwe ubizi kandi naho ngaho muri commentaire wivuga kera twahora turabajama ataraba umusitari cyane
mwita Harmonize ko muri bakuba hariho n'abantu banyita Konde Boy uyo Konde ntora wumva nk'umuntu ahamagaye ku telefone ngo Konde ujye niwe muntu wa mbere basi novuga mu baririmba nkunda ariko noneho jewe bino twepasi ndamukundira imiziki akora kuba ari myiza nkunda lifestyle yiwe kurusha uko nkunda ibikorwa akora nawe azokwinspire no kuvu oya bo je ntazonyinspira mu ivyo bintu bye erega reka ndakwereke none nubona nk'uwo Yesu ntiyari abamukurikiye ariko bakurikiza imigenzi imwe ariko iyindi bakayipinga kada twinspire ariko si kuri vyose none nk'ubu ko mumukurikira Yesu yarigeze asambana none ariko hari abava mu rushengero dimanche agacaca kurabashiriye yuze ngo baramukurikira ariko hari ivyo badatorana nkawe wari ukwiye nimba uvuga ati ni Yesu ndamukurikira kandi amwemera ajya Yesu ko nta muri Bibiliya ntibigera batubwira ko yazanye umugore ngo nanje rero kugira ndamukurikire wese oya nujye byo kuzana umugore Yesu Yesu paido wanje objectif Yesu yari muzanye ngaha siyo je yanzanye ngaha ariko none ntiyaje none ngabereka ingero nziza nyene simugabo objectif we yari muzanye ngaha siyo yanzanye niyo mpamvu je we ko atarongoye je life yanje cyasirongana sawa nukuvuga ngo rero nawe hariho ibintu ndamurabirako nivyo ntamurabirako ngo ati ni byiza kandi urumva niyo mpamvu ufite ubwenge buyungurura kino ni sawa ni kintu cy'sawa rero Harmonize je novuga yuko abaye bibaye ari byo kwanze ujya wa mugani wawe nta n'ibintu byinshi bise novuga kuri Abigaye na Harmonize ariko gusa icyo nzi cyo ashobora kuba ariko barategura ibintu byiza indirimbo shasha bariko barakorana kuko na Harmonize amaze iminsi adasohora album ashobora kuba nawe n'umwe ngo makora album bishobora kuba ari ivyo no kugira ngo kandi kuko ujya nakubwiye imfizi y'intamitendera nkasi nimba uvyibuka neza mu ntango zabo bose mu ntango zabo yari Diamond na Harmonize Rayvanny aza kuza mu nyuma rero abo bose uribuka Diamond akiri kumwe na Harmonize nanje akundana na Misa Mobeto ajana na ntuze Zari Diamond yabanya ahararana na Zari baragira gucya baranabana nyine baba couple Diamond ivyo ntiyavyanye imyaka yose niyo mpamvu mvuga nshaka kukubwira nti imfizi y'intamitendera nkasi none ntabandi bahungu yabyaye ko batabika reka nkwereke rero babo ntibabikora inde nze Mbosso ntabikora Mbosso ya Mbosso umaze kumva niya mu miseze ntibari bagize gucya bagakora kanari kumwe na Yami barabivuze yuko ari indirimbo ari projet baguma ariko hari projet muri maguma mubahuza ubundi rero nakubwiye yuko rero umuntu naho yoba ari idol wawe hariho ivyo umurabirako n'ibindi utamutorera yatoye bijyanye Harmonize ashobora kuba yatoye bijyanye byose Rayvanny nawe afise ibindi nawe yatoye na Ravara afise ivyo yatoye nazo afise ivyo yatoye Diamond ntimwobana ngo buri kintu genda umwigirako of course niho rero niyo mpamvu rero mvuga nti bashobora kuba ari udutwika bose bariko barakora kuko bo Harmonize na Diamond turabimenyereye ku bintu by'abakobwa nivyo rero kuri Harmonize aka kanya sindagira neza sindanaiza kuko urabona niho bikiba gusa Harmonize impamvu atobikora Harmonize arasumba Abishana Abirega ntubone bijya bintu kigira karacari gato nta gato kandi Harmonize afinya kinga afinya kinga ngenda azina kazanza afisi hafi 10 na oya ariko uko bimeze kose aragasumba none umuntu umugabo agusumba nk'imyaka 10 nubwo ya 10 ntacyo bitwara none wowe urashigikiye bya bindi by'aba mukobwa wawe ko jya Vestine na none Vestine ni Dorcas wajya atwavuye Tanzania bujya mwumvise ko twigiye gukwa nyene imyaka n'ibiharuro ubwo twinjiriyemo wabyumvise ko twinjiriyemo nabyumvise imyaka n'ibiharuro ubwo ujya mugabo bahajya mwana w'umunyarwandakazi nta kibazo wowe ubibonamo ikibazo kiri he niba bikundaniye amakuru yatanguye kuvuga rero yuko ngo Vestine hajya ni Vestine Dorcas yabajya abakobwa bose Vestine okay ngo agiye avuka Vestine mana yaga none aba bantu nabo we ko ayo makuru wayumvise nayumvise nyine ntabwo wari cangarukana rero ku kantu kera fani bavuga ngo kwa Naske kubera Vestine bino ngibi y'umukobwa abantu kweri muzokizwa ryari
abantu muzora bibara abajyaye umukobwa biravuga ko nivyo yiyungenza ariko nefiko wewe meri ko yibungenze cyangwa atibunga ntavyo zenje naye muteye yarayakoze ndumva nemeza ko yibungenze ntagiye kumupira ariya bavyita ngo umurenge yarayakoze umurenge noneho twebwe tuvyita etat civil mu kirundi cyacu yarayakoze etat civil iyo hakurya nayo yarayakoze umurenge ni Vestine mwese muramuzi rero amakuru ariko arashishikana umugabo afise imyaka 42 oya 42 sivyo byose sivyo neje narabonye urupapuro rwa mariage none urupapuro rwa mariage none wowe imyaka ntushobora kuyibera ni muri 89 banditse 89 bavuze yuko ni mu 89 ujya muniga oya iyo myaka rero ya nyayo yavuzwe na mama wiwe none mama wahe ne mama wahe ibonye interview yagize yerekanye igipande yavukiye inde nyina mama wahe sebo tanga makuru kitibu ama pia kupata atwara baje ntabisha sebo rega kwa muganga ari ibintu biti bipande batanga daga ufite ubuhamya kwa muganga ari ibintu biti bipande batanga ni kuvuga niba turi muri 2025 hama akaba yavuze mama we akaba yavuze ko yavutse oya afite 36 ans oya yavutse ujya afite mani ni 30 yavutse 76 oya 76 aho yaba ari umutekecho aba ari umutama none uri kuramura abantu ubona ko ujya amenyo y'imbere asigaje nk'imyaka oya ajya munigara cyarimwo ifoto nuko yaje twekanya none urabona tubashaka turanaza kuza kuyishira turayishiramo ariko vure mu muravye akashobora kuba afise akaravye numumubona kwera umuntu atakiri muto afite imyaka 36 ujya mukobwa afite imyaka 22 ujya muhungu nta buryo na bumwe jewe two batungana rero jugira unsubize inyuma rero James 30 ni naye ndamusumba ujya chance fo ni mubize 36 ni 37 navuze ngo ndamurusha umwaka we ni mubize 37 ivyo sinizera ko ari ivyo James 37 dingene karanga muntu ngi sinza 37 none uri kuramuraba ugacu ndaba naje no ndamurusha umwaka umwe ivyo ntibigutangaza none Mbappe umusumba Mbappe none afise ari kujya sino bandamusumba ku myaka 30 kare kujyanye nta na 25 arakwiza umenye kujya muhumba Mbappe oya Mbappe we kuba ndamusumba ivyo ndabizi none ziraba rero tubaravye mu gihagarara ariko nawe ndagusumba none rabo ivyo kuzuma navyo nzi wewe ufite 30 ni uri nk'umwa yewe waguse 30 ubundi wewe no ndagufite nk'imyaka 10 nimba ufite 36 anyway imyaka nibiharuro kandi imyaka mu rukundo ntikonta irakonta shafigo mugana wa Daniel irakonta shafika imyaka konta gute Borosko erega yavuga ibintu cenibuka ko ari mu bana imyaka ni konta ubundi imyaka nibiharuro bisanzwe umuntu mwumvikanye mugakundana mukavyumva mukimvanamo wa muhungu wacu ntiyumvanamo na wa mugore wahari ntibiyumvanamo none barabaye uruvuga wa muhungu wumva umuhungu wa mbere yarabanje asubiza imodoka bayiha uwundi none uwundi ko bagize gutya bagatwereka mariage zo ku foto mariage yakorewe ku foto urayibona none bajya abantu imyaka mu cyabatandukanije ntirimwe imyaka si yabatandukanije ubundi ujya muhungu yarabizi neza yuko ujya mukora ari akuze nabwo ngira ngo maybe ntiyashimye ariko sinari navuze ko ari umuhungu cyangwa umukecuru abuvuga niba ndiko ndavuga we yavuze ati wa muhungu iwacu ko yagomba wakivuze wa muhungu yagomba agira ukuntu n'ukuntu ne ariko mvuze na mariage kwifata abantu baciye nyene urumva yuko imyaka nigashafirwa hasi nawe reka ndakubaye hari abantu babanye banganya imyaka cyangwa begeranye hasi imyaka mugabo batigeze basha mugabo hari abandi babanye uko nyene basumbanye imyaka ariko babanye neza no Vestine rero tugira ngabo ujya yatabaye abantu benshi reka ndamukeza reka ndagukeze je nanje kabisa ewana uzigende weri yogiye ndagukeze vraiment aho twari kumva yuko watwaye ikintu kimbabaje ntacuzi ujya yaba ikiganiro mamara wakirimo ugiye kuraba ko ari hakiri ndamuhamagara ikintu kimbabaje ukuntu wagiye kuririmba gospel kugira ngo muze mukore collabo ngo hama wati
niki none baramutwaye ukanuye amaso obiriza basira rawusigaye inde Dorcas oya bon en fait nukuri genda ku iterambere ry'abantu kandi fiko hari amahirwe menshi yuko wewe ushobora kugira gutya Dorcas akavuga ati ngo respect kuko icyambere urumukizwa sivyo kandi uremba gospel nawe niwo mwuga icya kabiri urabona ko abakobwa b'abanyarwanda kenshi batariko barakunda abahungu bo mu Rwanda kuko urumva biravugwa cyane yuko abahungu bo mu Rwanda ngo batagize urumva nyene hari kuntu hari inzoga nyinshi zateyeyo n'ibindi bintu by'ibintu basigaye bikoza ntibagikomeye bagikomeye sinzi urumva nari nshatse kurabeshera burya tugiye mu bintu byo kunywa inzoga hari abantu banywa inzoga cyane ngaha mu Burundi no mu Rwanda abantu bazikora abantu urumva reka nkwereke wari ukuntu none ntuzi Naomi yatwawe nande nyine nabona uko izo meje tuzimenya hari abantu tarabastari bakoze amareje n'abanyarwanda bakoze amareje n'abanyarwanda ariko roje nanze ariko sinavuze mu bantu bari normal navuze mu bastari nyene abastari nanye navuze rugenda utore mu bastari kubera yuko baronderwa n'abantu data umuntu afise inimero umuntu atari mu Burundi akabayo ari abimane yo kwa Dorcas canke kwande ntumbaze Gufashe fiko basi turabe ko cyangwa nawe urindiriye Dorcas umugore wanje aho uri urahiriwe none ahantu benshi barifuza kumubona basi umugore wanje sinzi ko ariwe maybe usanga ariwe cyangwa atariwe ntawe ubimenye wasanga ariko ndagusaba rero kweri je Dorcas ndamugusabiye Irene tanga nuwasigaye aze mu Burundi mu Burundi wabonye ari ahantu habi naho imikeke irahari sivyo hari indagara hari imikeke hari uburobe byose mu Burundi hari byiza byinshi duherera uwasigaye ubwo ni umukeneye okay twagiye rero tutohuza jano muhisalamu nawe akambwira ngo Yesu ashimwe uba nibikunda ariko wowe ni haleluya nataka twikiye nawe tishimwe mana ndariko ndavuga rero di notre part yuko atabaye abantu benshi investing kuko urabona ijya nkuru yiwiraje ikiba trend ikizimya inkuru mbi yari ihari sha mu Rwanda mware oya si mu Rwanda ntubavuze mu Rwanda gusa ubundi jema no hagara hagati na hagati akabi atabaye no akabi kari hose ariko nawe n'umuhatari n'ibyo zamene no ntabyo urabona bakuruye ishanga azana iki none ubu hari haje video Emerine baragutabaye ariko n'ubundi abakobwa kuri Disney ntahura ne biye bintu yahe mpamvu ariko kuri nkujya mu Emerine avuze ati jewe ndakina basi tuvuge tujyama yo mu urazi impamvu hariho fiko twatenguye tuvuga hariya hakurya Imana yarabarimbuye sivyo ariko ibarimbura kubw'ibikorwa byabo bibi ibikorwa byabo bibi wibaza ngo byagize iki barabikoze biraza natwe biratwafe ibi bintu wibaza uyu mwana w'umukobwa akora birafise aho bihuriwe na hariya hahiye kuko hariya bano ibi hariya hahiye nibo ba designinze bino bintu byose turimo buye azo waruwe baravuze ngo reka kuko antikristo n'umuntu we ni n'umuntu aba ashaka gukora ibitandukanye n'ivyo Kristo ashaka canke muri market tuvuze ngo Imana sivyo nk'ubu uribuka duhere muri Eden Imana yaravuze ngo ntimujye kino cyamwa sinzi icyo ari cyo ko ari apple canke umwembe canke ikindi kintu reka dufate icyamwa Satani araza oye Imana irabahenda impamvu yavuze ngo oya ni mukigi urumva Imana na Satani bo barapingana Imana ikavuga ngo umviriza ntimuzigire iki ntimusambane Satani gacaza oya n'ukuntu bigize Imana ati ntunywe inzoga Satani gacaza oya ariko nukuvuga ngo rero twebwe Satani yadukoreye ibintu byose bidufasha gupima Imana urumva ujya mukobwa rero twebwe turiko turahura n'ingaruka z'ibintu aba bantu bapanze ariko Imana sha iri kiragenda ibi Mana rero jewe nkuko nabikubwiye sinteganya kuva hano iwacu
muri iki gihugu c'amata n'ubuki nabonye batanguye kugihimba ngo ni igihugu c'ipiripiri n'indugu ngo ntikiri igici c'amata n'ubuki ngo kubera ibi bintu vy'igitoro n'intugu ariko je kuri jewe biracari c'amata n'ubuki bariya abantu rero nk'ubu nkawe Fiko sinshobora kubikubwira ngo uvyumve kuko nturajayo ariko umunsi uzoburiyo abantu muriyo za Los Angeles California ariko niho haraye hahiye nzi rero buriyo ukuntu ubu nta muntu ari no kuvuga abari muri ya miji navuze ya Sin City mu miji y'ivyaha murazi bihabera nimba mutarana haja muze mugendeyo mu rwego rw'ubutembere murabe rero Fiko ibintu abantu bahariya hariyo twebwe rega turi kwisi ariko ntidusa nta nuko dukora ibintu bimwe kandi nk'ubu nkawe bivanye naho ukiri ushobora kubigusigurira ngo byumve ariko uribaza kugera yaho utinyuka ukifata video erega ntibabikora bazi ngo bizoja hanze oya nubwo bitoja hanze basi je sinzi ko nabwabwira ngo binze bishika hanze cyo cyumvira hari abahungu hari baciyumvira gukoresha ikintu ni ibintu biza guca kuko mbere yuko ijya video ya Heineken isohoka mbere yuko video ya Heineken isohoka hariho indi video bariko baratamba bari ku gitanda sinzi ko yone hariho video yabanje gusohoka ngo ivyo byari byoroshe byo gutamba bari gusa nta nakanona kamwe bambaye kimbere we iyo rero iyo yatanguye gusohoka urumva yari integuza yo kugira gere kwijya etape yo kugira afate Heineken abantu bamunzoga nabo rero nyino Messi jewe nivyo gutambura gusa nibyo sikosa ikibi no kubifilm kuko twese nyine twa turi no mu nzu twa turi gusa okay bakoresha rero ryajamo ngo reka dutwike je nkini donc bijye n'ibintu bateguye bakora kadufata none kamera wibaza ngo erega kamera ntiyo kuri recording utayisetinze kandi bijye n'ibintu by'indaji si Brazil kuri we ni kugira ngo atwike ntago ari kugira ngo atwike kuko ntiyayifashe kugira azayitwereke yalo no umviriza ukuntu kirinshaka kumva je amfite umuzungu reka nkwereke basi kugira nza kubigusobanurira neza kugira ucyumve umuzungu yadukoreye imodoka iratwunguruza neza urabona ko arere iva kuri 10 20 30 40 50 70 60 kugera kuri 140 sivyo umuzungu yabikoze neza azi yuko kuri 60 ndibaza uramaze kuja mu bihugu biteye imbere hariho ibihugu utashobora kurenza umuvuduko ugendera kuri 60 n'ahandi kuri 80 sinzi ibyapa nyene bigenda bikuyobora no kuvuga ngo umuzungu yakoze kuri nivo icyo kintu gishobora kukunguruza kikakugeza iyo ushaka hose sukayitembera ariko acashira ko nakandi kano ariko ni washaka no kwiyahura ngo upfe kare ugendera muri 140 rego uri muri 140 uri muri 140 haba hari amahirwe menshi yo gufa mugaso ushaka kwiyahura ntaco watwawe urashobora kuryoherwa bivanye na mood urimo sivyo na music waba kubisemo ugaca ugendera muri area ya 140 sawa si sawa ugiriye muri area ya 140 haba hari amahirwe menshi yo gufa icyo cyuracyemera ariko kuko mwende rero uza gukata nabi urapfuye sawa ni wahura n'umuntu nawe ari karagenda nkawe mwese murapfuye sawa umuzungu adukoreye ivyo bintu yakoze rero na telefone ashiramo kamera nziza bagenda baduhindurira ama mic aduhera wewe fata telefone yawe uyicane recording ibiganiro wigisha abantu werekana uburyo wagiye gusenga werekana uburyo batazira ibisirimba ariko hari nabandi ni wanashaka nawe irashobora no kugufilma utambaye no kuvuga ngo telefone buri kintu cyose kigenda gifise ivyiza byacu nibibi byacu wowe ukoresha mu ivyo ushaka no kuvuga ngo rero abo bantu nabo ahantu baca bashira ingufu nyinshi ni mu kwigisha ibibisi no kwigisha ibyiza nyine ega sevje ari umutarantahura wewe ndiko ndagusigurira ngo kugira gere yaho yiri kodi nyine telefone record simbi record sio niko ndahagarara nyine hati coding ya atambaye baje je record sio niko ndahagarara aho ni mutarantahura nyine uhagaze kuri code uhagaze ku icyo cyimviro cyo gufata kidari nyine ndacakubwiye apana record nubwo bitwa twabibonye nubwo byo bitari gusohoka jere bigume hiyo bitarasohoka nyine iyo idea
umuntu nk'ujya atobura umuhungu kuko ujya ndabizi ntiyomubura abaze nkeneye umuhungu ntiyomubura nze nkubwira akantu ariko urabyumva rero nyine iyo idege niyo singomba guhagarara kuri telefone ndabizi telefone umuntu ayikoresha ibyo ashaka afatisha ibyo ashaka ngomba guhagarara kuri icyo cyumviro reka maze mbana mike kuba yakakwanza nze nkubwire rero urabyumva icyo cyumviro ntuzunguruke genda direct nyine ubwire none rega n'ubundi sinzunguruka n'ubundi ndakubwira icyo nyine mbwapana ku oya just ngiye kuzunguruka oya singiye kuzunguruka no kuvuga ngo wavuze neza ko twe tutari tuzi no gusenga abantu aribo batuzaniye ibyo dusenga no kuvuga ngo nibi rero twebwe kera ntitwanatinyuka ko umuhungu abonana n'umuhungu kera urazi ko abakobwa biyambarira nta n'akantu ko hejuru kari bakiyambarira ibintu by'inshato kera nuko nyine baba bazi ntiwemerewe kubonana n'umuntu gutya na gutya hari ukuntu imisho yacu yari imeze noneho ubu baje batwigisha ubu waruzi ko ibintu byose dukora ari byo twizo batana kimwe dukora kinona no kuvuga ngo rero bo bashize Fiko ushobora kuba utaziraba izo video ariko hariho abantu benshi hano abari kuri Instagram canke kuri TikTok canke ku yandi ma website arabi ibintu bidafise akamaro cyo turi kumwe sawa do please rero ugenda uraba ivyo bintu nivyo bigenda bikubamwe turebeye nko ku nyambaro aba bantu urashobora nko kubona umukobwa yambaye timba yambaye ikabutura yambaye n'isengri yambaye n'amafime yambaye n'utuntu twose turi hejuru bijya bintu twese ko twahoze oya ni bintu bo bagenda batwigisha baba bakoze ibinyene nibo bagenda batwigisha ati mukore gutya mwambare gutya none yaza ko ibi bintu byose ariko bande nyine tuvuge ko ibintu byo kwambara ibintu zenga hamwe bijya ibintu byo kwambara bijya bidede mu ntuze byo ni kaca ya Afrika ntago mene ivyo navuze wantahuye uramaze kubona basukuntu DJ Brian yambara canke Yami wo muri Tanzania uramubona me arazana akantu kisi hari ukuntu ndiko ndakubwira bro udashaka kunyuma basi urabona we ufise umuntu wita papa mwidini base abapasteri canke daddy canke n'abantu babaje reka tubivuge mu mvugo yabo n'abantu babahagarariye Imana hano kwisi bigisha nyine inzira nziza Fiko senga tazira soma bibiliya urumva hano kwisi nyene hari n'abakozi rero baza bakigisha ivyande ivya shitani bakaza bakigisha ati umviriza rero uko nyene ba pastor bahagarara imbere bakavuga ngo umviriza birasaba ko umwana w'Imana agenda yambara gutya avuga hari n'abandi rero ba shitani nabo baza bakigisha ukuntu ugomba kwambara no kugomba kwitwara no kugomba kuvuga ivyo bintu babikishije mwaya amatelefone twe nakubwiye uhitiramwe ivyo uraba niwe wihitiramwe sawa nguvuga ngo rero twebwe wewe nk'ubu video nyinshi uraba hari gihe hari z'abapasiteri bako bavuga ubutumwa hari gihe hari zawe za TikTok niki hari n'abandi rero bagameje kuraba ivyo bintu byabo nyine umwe wese arabo niyo mpamvu babakorera kategori umwe wese we wihitiramo sawa rero kuvuga ngo abo bantu bagiye biga ivyo bintu mpaka nawe hagera igihe yumva ati none je huwo bikora bitwaye iki kuko wowe urashobora kuba utari interesse n'izo video canke kwirecording canke ukaba wirecordinga sinama mbona wirecording uri kuratambika isiringi nuko hari abandi bantu baba bakwenspiye nuwo rero yabikoze afise uwundi yamwenspiye ariko uwo muntu yanspiye gutambika isirimba nuwenspiye gufata video uri gusa si bamwe donc rero ijya video yayifashe azi neza yuko azayitwereka umunsi oya yayifashe azi ko ari kwinezereza yigana ivyiki sivyo yigana ivyo bakoze rero kugeza iyi saha kugira ije hanze nta video no fata ngaho nzi yuko itazoso ndavyumva ariko nawe urinzi iri coding abana amahirwe menshi yo kuzoja hanze kandi bari na proud navyo niyo mpamvu rero ntashobora gufata video je ntazi yuko nawe rero ujya nawe ne burya ajya je ndicira yuko bijya bajya abantu babiri coding abazi netse umunsi wo tuzobisohora atumareka kubisorera mu telefone ye wiwe mugaka bipasi nkazi Jeff none nka safe twika wana kuko rega sinze ko umaze kubona nko mu myaka 10 iri imbere uraza mu myaka 10 iri imbere kuntu zoba tubayeho bro nabameshe ndiko ndakubwira ngo twaraziwe nabameshe baraziwe gusa nyene vraiment abakobwa dukunda abakobwa bashiki bacu nukuri nivyo gufata ama video mu vyihoze mu vyirengagize mu bireke kwe akashabo sewe nta tuntu tw'utumyuti bara batwita ngo viewers kakandura bari mwe kagaca kagisira shamura turunika barabahinyuye
murazirungika bagaca bari coding bajya bari coding ni telefone bakaba bifise nimuze muhendwe gato viewers umviriza umuntu wese azi ko yakarungikiye fiko do yarakayiko kije nta muntu ndongiye n'umwe singi nini umukozi ni Samsung abahungu benshi rero baza kubwira ngo gira gutya none hari nabandi nabonye biwacu basigaye bari proud nabyo warababonye abakobwa bifashe video ejo bundi izo nazo ngaba diaspora oya pana baba ndibo mukinini bafashe video bavuga ngaba diaspora muza mu rutorongo ikiranga amafaranga ngo kugira ngo tubahe video zacu ngo twara abahinyiye amahera nayo tugikeneye ahubwo natwe muzoza muraturungikira izanyu kugira ngo natwe tubahe video zacu ngo kuburyo niyo nkangisha kuzocishira hanze nanje nzocishira hanze gwawe urumva bari gusigaye bari proud nivyo bakora muvyumva ibintu byose ro shetani yageze ku mugambi wayo ubarikomanga ku gituza akavuga ngo mbega wapi ubundi satani azoguma akora ariko n'Imana ikirakora je nizera yuko gusa je ndibaza yuko n'amareta bigiye habishamo ngo umuntu afasha agize bijya bigiye nta kutubwira ngo video ngo so isohoye ngo yagiye hanze ngo ni nakayisohoye no just nunafata no umuntu yayisohoye ahubwo umuntu yayisohoye twomuhamahe ugahana mwene kuyifata nase ko hari igihe nawe bayimufata atabizi ninde uwo muntu video ifashwe umuntu atabizi kuko urabona video ifashwe umuntu atabizi iraboneka nyene none iyo nayo wocu bigira gute iyo rero uwo muntu acamenya ati aha hantu uyu munsi twari kumwe n'umuntu kanaka ubwo muntu washija mu giha kuko urabona nka zijya za ba Emeline nabajya abandi bakobwa babiri bari kumwe bawonderi yambaye jaune yambaye noir ariko waranazibonye je ntaje sindaho ariko je nanje sinazibonye gutyo nazibonye mu telefone impunzi bari bambaye wazibonye ajya nabyivuze nje niwe ko ndavuga ifoto yawe bano kuri bashikacumvira mani bajya rero bo bari babizi hariho nundi rero ajya bamwita Bofre wa Naomi wango Naomi umunsi akora mariage Miss Naomi mukuru we nawe baciye batera ibi uwo muhungu nawe rero video ziwe nazo zarasohotse ariko araryamana n'abandi bakobwa batariwe ariko we biboneka yuko siwe yazifasha bishaka n'abakobwa bazimufata none wowe wocukora iki yaje nabivuze yuko umuntu yagufashe video yafashwe ubizi ni yafashe utabizi ziraboneka niyo mpamvu rero namye nkubwira ngo monshe Imana iyo yaremye canke ibi bintu twebwe reka nabwize ukuri tweze mu minsi za turaje dushe reka twizire mu Rwanda hajya mu Rwanda yandi makuru ariyo naya ayandi arasanzwe ujyayo niyo yaciye yabaye hot sana yabaye hot ariko rero ntago ni mabi ntago ari meza bakobwa no kuri giza ni rimwe kujya Vestine rero kasi nayo turaje tumutore mu minsi za niturindire umuharurire bazi nkuko mwaharuriye babala twamaze kwinjira tayari mu gihugu iwacu wavyumviye niko bazubwira ariko mamara narabyara cyarabyara nyina ahubwo kumwe n'umwana wa Marayi nduranye gishika muri kino gihugu mama lao Fanila Vin whatever you want mama lao nyina ntarabyara ndakuba dijezo ari Bofre wa hajya ni Bofre ni Berse Jenny Bofre uyu nawe nandi ni Berse ninge sinokubaza nishwa ntara nawe no bikubaza kuko nawe muraguma bene umuhungu n'umukobwa inde yabwana afise munda ngira ngo n'umuhungu canke n'umukobwa byo muri ibyo namahasano ashaka kwara amazi canke ari umwe kumwe muri ibyo azobasa nase cyazo basanagiye ashaka uzobasa n'umwe muri abo canke sana bose vuze icyo kintu nca nibuka muri ntuzi heze bagiye gukora bya biganiro ndiko ndarikodinga rumba umwe bageje uwundi ngo uwo mwana n'uwari mama lachari n'ibyo bintu nibi byo kwiriza ariko kajya kantu ahubwo abasheri bubu nabo abasheri ntibasana kajya kantu bari bakiye kukagira kopi uburyo sheri wakubajije nawe ucurira nuko yaririjije gisimo n'impamvu yararize impamvu yararize ni kubera yuko kije kibazo gisanzwe yabajijwe kandi aje n'umugabo wiwe kandi bari kwabazanya ibibazo kandi bamuzi ishushanyo yamuje ati iyo ndani kwanje
canke si iwawe isi ko ari gwanje ati ni gwawe ni ibintu bisanzwe ugakuciyiriza bazi ko nari hajya Jeffrey Mandarababaye ikiganiro niba buri kurakira wumva uyu muntu wumva kadagushigikiye ariko je ni kurande gwawe urakabona urize no guta umugabo akubaza ko indari gwe kandi nyene mubana ivyo birasanzwe birakujya nihaguyanye nawe uzosimbagana ukabaza umusheri wawe cyangwa umugore wawe shirura icyo rero icyo ashobora kuba amureza akantu kamere karyoshe kumva shira ahubwo ati ndagukunda kugira rero ashaka kumaza ati shirura nkunda hageta ariyo kugira nyene ico kibazo ariyo kugira ngo afishati yego ndakunda ako kajoma karagonjoga nyene kubaza ngo urankunda cyane ntunkunda byo biratahuritse kuko ntibiboneka kuko ntivyumvikana nyene ushobora kubumbesha ongera ubimbwiye none nivyinda ariko nivyinda birashobora wowe uzikira indani akabaga Joseph Murezi ariko ni nako yari yambaye oya niko yari yambaye ariko je nibaza yuko abonye Destin miliyoni 40 yarasitwaye salama urumva nibaza yuko rero ko ibintu byo kwicayiriza je bitawe narababaye n'ukuri kujya kunekana rero ati nene hasi ikibazo kimwe je hamwe mbona vutsiyo nyarangwa ni prank mwana rero bana ngaho mwana ararindiriwe cyane azwa muri nk'umwaka wose mwakurashye nuzi ko yarongoye nyine bavuga ngo Garafisinda ariko none no ndi sinda yarongwa afisida hashoboka none yaba ari ibyo nk'aba yarabyara none tubizi gurega inda barazigira prank none we niwe ariko ntibigeze kuraba umupfakazi kera ari inda yakunda kwambara gucya yemeze warashobora kuba yarabyaye gatire ku mwana tumubike tuzomwerekana iki navyo birashoboka mugabo je uwo mwana wawe numaze kumwumva kandi ari hari icyumba cyabo inzingana nk'urushengero umwana hari yayona rero ntunavyo amezi 9 yaheze muri December ubore abantu baraho baharurira abantu mwagiye ku marezo mukavugaguzwa mukavuga amajambo n'ayandi mugatera umunwa none nimba umwana yaravutse muri November uwo mwana ni bamuza abo reba babimpuza bwa mbere baza ni foto y'umwana y'umwana kumva yagiye yibuye kamara wa muhungu je ujya rero ibintu by'abakinyi ba filime navyo abakinyi ba filime n'abantu nk'abandi none nk'ubu ntashobora gufekinga kwindi kiriyo kandi yaravyaye niyo nubwo yo fakinga none fakinga ujye gutayibonye we ntubizi we akaza arasohoka agenda nk'uko yambaye rujya rugoro ariko kandi yitse acting niho yimara mu kwezi koze kuragitsa ariko reka birago nta muntu baba barahuye mwino ndwiga bashe yandike muri commentaire atubwiye ko fana ciwe mwinzi baba barahuye mwindwi canke yavyaye canke baba barahuye abona afise umwana sefu ubizi yafise umwana ubizi yendi ku ruhande rw'umufana atavyemera ariko masinoje ku ruhande rwa sefu ndi ku ruhande rw'umufana atavyemera babwiza ko abafana niba boss bacu babwiza ukuri guhari rero mfashe na mic mu ntoki Vanilla Vino ngeze isaha aracibungenza haleluya uwo ni safe none reka ngaruke nk'umufana noya twamaze kumva ukuri ahubwo igitangaje sha noneho hari inkuru shasha amakuru yaheze none hari inkuru basohoye ejo yuko bagiye kuduha filime yitwa ngo iki iyo bita My Day yes umunsi wanje kuwa mbere nese kuwa mbere saa 3 z'agatondo William Filime ariko William Filime rero ikintu kizogira ikintu cyanjoye nukuntu wakinanye na sheri wawe no mu buzima busanzwe ari sheri wawe bukundana mukagira bukanakinana n'undi muri filime ari sheri wawe ubona byoroshye ndabivuga sheri wanje wahese uzonkwege ndayuze navyo narize none sheri wanje wahe oya ari kuri bazobikata ukigije sigenzo gikora uzobikora bikate oya ntavyo kubikata gusa urabizi nawe nyine kubesha je nta musheri mfise nubizi aronda go present dus numero yiye Impa nta musheri mfise imi numero ya dus ndamuhamagarira maze twite sheri wawe ni oya dus impa kandago impa ngenda nazifise
inzira zanditse ko my baby ahubwo gutogwa ariko ku nimero my baby guteze yakora kwera baranyibone none ngo mugiri mba ndamuhamagara yamwihoza ngeti none wumva ko nukuri ntukumbe ko nkwegera wazi nk'ivyo nyine ushaka kubivuga gutyo nyine kurasimuka cyo usanga biragiye viral muri Mexique amakuru aragenda aho usanga yanageze no muri Mexique nyene rero ariko gusa mbona nabera nawe bose reka ari ukuntu nyuma ya kamera murabana ukuntu bagira ngo murakuna je bwa mbere ndabona inze mu murabashi wapi turabe abantu benshi mba ndi peace n'abantu bose sijya mwana rero sha yaba kweri yaba nk'isingo nako ibintu byo kuba singo cyangwa kuba couple nabivuyemo ayo bamavuga ngo umuntu adafite umushera bari singo rero nta sheri nta na singo nta n'ikintu kindaho urumva my day ni filime nshasha tugiye gusohora ku munsi wa mbere abantu baraba RTNB imaze guca ko episode zimba tayizi ariko kuri YouTube turatangura kuri YouTube rero ntabwo isa niyo babonye kuri RTNB kuko kuri RTNB haba hariho amasharti haba hariho ibintu batubwira ngo ibi bintu mubikuremo ntibishiremo bikaba ngombwa ko tubanza tugakora party yo muri RTNB turindiriye guca dushiramwe twatuntu twacu tumanini ariko YouTube tubaha ibintu meze fresh kandi hampande kurangiza hampande yo mwana wa solution couple umwana twazana umukobwa iruhande yo tazikora amahasi canke arumu wambwiye ngo kwazosana ntunze cyane ntunze wambwiye sinzana wundi namwihajeje wundi ujya wundi mureke kuko wewe ni ibyago baje guteza Burundi barashaka baduturira kuva wavuka yaratweretse yuko nawe ari ndi ikibondo aho nari nakubwiye ntubizana ntigeza kubizana dore utavuga ngo muri je bya bintu vya daboje nta na gahoro nta na nigeze inda hejuru nani habaye inda hejuru si foto inda hejuru nani kibazo kiri hejuru SBM on the beat ibintu mama uko murahamagara mutazi ibyo ari ivyahise none se wewe kwambaye isengeri hejuru y'umupira utambaye umupira wonyene nare ko riki ntambaye isengeri yonyene nyine utambaye umupira ni ko ari byo washatse apana yo wambaye umupira gusa ntiwahera basi uyu mupira warusa nabi nshaka nshira kakantu gafuka ubwo bubu si ibintu cyanyu byo mu idini apana kubuza nawe ngo hari kanzu ubona nambaye ifoto ni foto kandi mwese afise objectif yiyo foto mama rero warabonye ari kanzu ari abantu bavuga yuko ugize umeze gutya cyane gutya cyane nk'uko kundi byabaye eliminati mbwa nko warunda ashaka kubigira gutya ati inyo myatatayi nayizi Choko none nk'ubu mvuze ngo Yesu ashimwe wumva ko ndumuti no mu Kristo none ko ushaka kuvuga ngo Yesu manze mvirize ikiryoshe cyo zina rya Yesu nuko ryo muri ryo kurivuga muri ryo atekeye ububasha ntacu byo ndabyo ndindira sindaheza ntuhaba ubifatanya n'ivyo bindi kuko muri Tanzania urabizi neza yuko muri Tanzania baramukanya gute Bwana Yesu asifiwe assalamu alaikum byose barabivuga rero n'umwisilamu wumva avuze ati Bwana Yesu asifiwe apo Bwana Yesu muri Tanzania nuko rero zinda kubeje ndunguke amedari anyi barabace baragabura ibintu bavuga ati twese vuga tuma turi umwe nta ndini zo dutandukanye niyo mpamvu kandi muri Tanzania bwo biraza imanda kuri ugiye abaye mu mezero indi manda abo mu Kristo ujye bagenda barashanja gutyo natwe tubigira mu rya mugambwe wabo iyo ni programme y'umugambwe wabo uwacu muhagaze gute cyese ndi muri politique cyane ntagombe ko unkwege yo ariko je mutama ndamukunda butaba waje rero urumva rero niyo mpamvu burya kandi dini baje yuko ifoto ni foto double J vraiment nawe ne congratulations bona gombo ronki bondo
nubwo natangiye kumva yuko hari amakuru avuga yuko hari undi ngo baje guteza ingaru urasubiza hari umukobwa bari maze bagendana wo mu diaspora ngo yasukamo akanoti rero arasubiza iki yari none ariko ati nzogucemba kandi none yacemba bamuhoye ubusa ariko ni ibyo abantu bavuga hari igihe kontra bari bafitanye burya ibintu byose rero mbo oya yahabwa ikaba yavuga ngo jewe nugushira hamwe amafaranga nzungukira ariko nta bintu bya horasiyo birimo jewe abantu burya uwo mu diaspora nyina muzi imyaka myinshi kandi bari kumwe ariko naraye nemeye ko mu Burundi dufite abana beza we wera sifureka kwa wifuza abagore b'abandi none ubu umwana wa Noras Kerafanina avuga ngo ni icyana cyiza nzo nipfuza umwana nyine umwana ni samuga ahubwo wari no kumbaza ati umuntu muri Noras agute umugore wapi wari no kumbaza ati umugore wapi ajya umugore wiwe itasi birasi yaba ari nka ubizi gute wera batapostinze uzobona ifoto ahubwo bari muri tazi Wema Entertainment nango yarayirukanye abantu babiri yemwe yaraye bashize hanze ubu ngo agiye kuzabakora n'abantu bari ba gospel ako no ninizo kina je byo ntabikahora hari umuntu ahereza abami babiri njina fera tanga babaye umuntu umwe ubwa noneho ndiko ndibaza nka Ruvera iyo bashaka ati abaririmbyi bo muri Wema Entertainment bakore collab Wema ntuze Ruvera agacakorana na Rinoje Ruvera yari kuririmba ndagukunda mwana wanje mwami Rinoje nawe agacaza yo baby girl agaca yikubita ndarushe kwamba ngerageza bika gura buri kanya aye ibintu kabisi ibintu shawe bara ari muri wambere iri nicyo cya nyuma angerageza ijya nyuma indirimbo reka tubashimire rero mwagizeza kubana natwe ariko twibagiye agera ndi promoter katigeze abahostinga ari babiri bari kumwe yarabikoze icyo kiganiro ko narandiri muberetswe imiryango nawe yararimo nawe ko yari manager wa Nsenya hari amakuru nawe yandi ngo Aruvira nawe ngo aja gusohoka twero tuvuga ibyabaye ntituri babandi basomera ikete mwibahasha aja gusohoka ngo muri Wema aho bagomba gusohora indirimbo shasha amazi n'iswaye posting ibyo urabizi ena Aruvira nawe ngo harama basi udatwaye Dorcas zotware ibintu bya Aruvira bana Imana turashimye cyane ko namwaye natwe reka afiko none ko nta twoja gusaba umugeni ngo bamutwine Aruvira bo muduha Mimi bo muduha niyo hakujya mu Rwanda rega naho tudahuza Imana ishime ko bose uvuga mu nkwano kwa Dorcas tuzoshwa mu nkwano hazo barimo n'igiseke cy'imikeke Imana ishime ko abantu bose uvuga abakozi b'Imana n'abakobwa beza turavugana bisanzwe apana bisanzwe mwarigeze kubona video bakoze ari uyu na Noraske na Ruvera bariko bararirimba icyo gihe Barcelona yari yatsinze umunsi wa mbere Barca itsinda Real Madrid ibitego 5 atari ubu heruka nyene Ruvera n'umufana ya video ni mwayikoze muze kugenda murabe iyo video murabe ukuntu Ruvera yari abafite munteranye n'umugenzi aje kwavuga ko kontra gusa muri Wema itabimwemerera namwemerera kugira relation yiwe sinavyonze mugabo nabone bamufashe nayo bazomutwara nibo nyine bazomutwara nibo bazomwirongorera cyane aho bomuzibira ibyo byose Neko ushapfura mvuze ibyo biro mwumva ko ariko sawa bikuranshavuza kuko nakunda umugenzi waje umusabira ibintu nk'ivyo wonye kandi nkeneye yuko nzomukwesha cyangwa nzomukwesha ingega turindira urega dupaye so guys mwagize neza kubana natwe reka tubashimire kuri uno mwanya twamaraye ibiganiro rero abatagiye subscribe Coca tuzogaruka naho kuwa gatandatu ubutaha tuza kubabwira amakuru yaranzindwe nayo yindi tuza kwinjiramo kuwa mbere rero azo bari umufaya hari n'ikindi kiganiro kigiye kuza kiraca ngaha
kubera tumaze iminsi tubona umuco watakaye. Si nk'ibyo ni mumaze iminsi mubona utuvideo tw'ibidaje gutya, kandi ivyo vy'ibidaje rero twe twabakopeje nuzi ko vyahereye Igitego. Oya hajya hari n'indi yo mu Kinindo hajya mwarayibonye. Baramba promotion yo kuragira. Oya mbo sindabipromotinze ahubwo mvuze ko umva wabwire nizo wabonye zose mu myaka 3. Oya yo mu Kinindo yo ni yahigeye. None nyine kwe kubivuga. Aya bagenda baza makuru general yafise niwe numva ngo yanayisohoye. Baraka ubwire sivyo. Ariko ndiko ndashaka kuza vuga iki kiganiro kizoba kigamije basi kuziko. Tuzoba tucita kuziko. Bizakije hari ibintu tuko turinjiramo. We namye ndabivuga utavyumva. Ibintu tuko turinjiramo bo badushiramwe bariye abagabo kubera ko bashaka kutuyovya. Duti vyacu canke dutakaranga kumana dukurikira inzira. Rero hano tuzisanga twese ubwambere bwacu buri hanze. Rero ivyo bintu byose vyavuye kuki kwa tuko turatakaza umuco akaranga. Muco ngaho. Ugoma dufere umuco. Ose kwambara impuzu z'ibiti. So guys, wamugisha kubana mu muco w'iterambere. Wamugisha kubana no muniga safe. Black box. Black box. Yeah. Okay. Ciao. Aho butaha murakoze kandi kuba twari kumwe nawe twabanye neza. Bizu. We love you. Bakunda bakunda. Abafuka hagati y'ibyo bintu bugira bazi ari by'abakobwa. Tanga amapiso. Abakobwa. Nabyo nice baramusona. Niyese ko nibagize ngo inzi bizu zigere muri Mexique. Uravuze y'umuntu. Kendo gupeza. Muri Mexique. I got you. Naho ndiko ndahakana ngo sinzova mu Burundi ariko muri Mexique nzohaca. Nzohaca gutera video. Ene tarika. Redman, dufise zina twitirirwa. Muri byo byose birashoboka.